Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? And if I go up to the heavens, you're there. If I make my bed in the depths, you were there. Your hand will guide me. bakunzi ba Gospel TV ndabaramukije hose aherereye mu cubahiro ciwe kuri micro marathon behind camera Ibra photographer Burundi mwabikora neza murabizi. Uno munsi dufite umutumire kuri micro za Gospel TV aho agira tuganiriro byinshi cyane mugomane natwe mwumvirize. Ndakwakiriye kuri micro za Gospel TV. Murakoze. Urashobora kwidondora wongera uramutse n'abakunzi ariko baradukurikirana bose. Nitwa atubwiye Vanina. Ndabaramukije. Mbe Minyoni Vanina abahehe ninde? Minyoni Vanina ntangurire ninde? Umukobwa akiri ataragira mariage mbwa yangaye. Ndagusubije igikongo. Ndabaramukije bakunzi ba Gospel TV umwe wese mu cubahiro ciwe aherereye ndamuramukije kuri micro marathon behind camera Ibra photographer Burundi asanzwe abikora neza nko yebona nyene bisa neza. Uno munsi dufite umutumire dushaka kuganira nawe kuri micro za Gospel TV turabahaye kaze mugumane natwe mwumviriza afite bisha tuganirira kandi dusubije dushaka kuyaga nawe. Ndakwakiriye kuri micro za Gospel TV. Nakoze cyane. Yarashobora kuramutsa ariko badukurikirana wongera ubibwire. Ndabaramukije bose hama nitwa atubwiye Minyoni Vanina. Yego. Mbe Vanina ninde abahehe asanzwe akora iki? Okay. Vanina numukobwa akijijwe umuririmvyi mugabo mu buzima busanzwe nayimaze igihe ndiko ndiga ubu urumva ndiko ndaheraheza ariko amamto ndafite n'ibindi bintu nkora. Mbavyo bintu nimba atari banga utubwiramwe bikeye kugira ngo n'abandi babane icyumvire. Ndadandaza ndacuruza ibintu by'abakobwa aho ndadandaza kubera ndandaza ibintu byinshi bitandukanye hama ndi no marketeur kwa ndiga nize marketing donc urumva mu misi zamuzonye korako. Wow, yiza cyane. Urumva nk'umuntu akeneye ibintu byo kugura akurondeye ni sawa. Yego vraiment ni sawa. N'ibintu bwoko kinone impundu z'abakobwa z'abahungu ibirato n'ama accessoires ngo amahereni ibikego. Wow, byiza cyane. Mbe usanzwe iririmba? Yego. Wabitanguye ryari? Nibaza ko nabitanguye nkitangura kuvuga kubera je niyize ndirimba kuva kera siniyize ntaririmba donc yego ntango kubikunda nkimenya tuka kwiexprima ndibaza. Nijyari watanguye gukompoza indirimbo yawe ku giti ciwawe uvuga ati ni indirimbo je nayicaye ndandika ndakompoza? Aho onya cabingora gatoyi kubera navyo nabitanguye kera mugabo sinibuka ngo umwaka uyu ariko nibaza ko ari hagati ya 2014 na 2016 hagati yaho. Sawa kazi cyane. Minyoni Vanina turamuzi muri Kora Gospel Music aho yabaye muri 10 ba mbere bashoboye kuja gukina finale. Mbe ni kintu wakoze kugira ngo ube muri 10 ko nibuka mutangura mwari benshi cyane amajana ariko birashika no muri 10 ba mbere ni kintu wakoresheje kugira ngo ushike muri kide kibanza? Ikintu kiri particulier nakoresheje ariko nibaza ko hagiyemo na faveur y'Imana kubera
hari abantu benshi nzije mu bantu bavuyemo bari babizi cane atuka cane vraiment ku buryo sinari nzi ko nzonashika no muri demi finale misi yose habaye selection nkisangamo naratangara mu bandi bose misi yose naba niteze yuko ndashobora kuvamo mugani baza ko ari faveur nta kintu kiri particulier nakoresheje wari wabisengeye cane wabifatiye igihe kirekire cyo gusengera bon sinobesha narabisengeye gato pana cane narabisengeye tukanyene nshishako mugabo si ibintu nagiye ngo ndisondesha ndagira iki ndasengera gose oya kweli narabisengeye ambe none ni kihe kintu ubona ati coba kitakoretse kugira ngo ntubu wa mbere ni kihe kintu uvuga ati hari mu byo mbona hari kitakoze kugira ngo mbo wa mbere coba ari cyane bon kabazo karagoye gatoyi ariko ikintu nibaza yuko bon jengerageje kugira jugement yiwanje nibaza ko muri jeu hama hariho umuntu atsinda celui qui perd celui qui gagne kandi je nibaza ko abantu bose batsinze byari juste nibaza ko harimo manque ya préparation peut-être sinari niteguye cyane bikwiriye canke tout simplement sinari gutsinda n'ubundi naora mugabo en gros ndabiravye neza jewe mbona abantu batsinze bari bagize amashwa meza y'indirimbo n'amajwi ameze neza cyane bari en tout cas bari prêt no kunsumvya vraiment je numva byarabaye juste vraiment ego nibaza ko ntari ready ego hari andi mahiganwa wari bwagiyemo oya ubwa mbere none witeguriye gute irindi higanwa nk'ury'umwaka canke ryo mu bihe biri imbere ugiteguriye gute wumva uzorijamwo umeze gute sinzi ko nzobisubira kandi mugabo bon ndamutse ndabisubiriye quand même hari ibintu nigiye muri koha nibaza ko noshobora kwapplika mu yindi la fois prochaine dans cette opportunité nk'iyo narose muri koha mugabo sindi ko ndabibona neza ko nzosubira muri competition ariko sava nibaza ko bishitse ndafise utuntu tutari duke nakuye muri kora urumva uvuze yuko uko byagenze kose hariho inyigisho waronsemwo urafisemwo base uvuga ati uzodugira ego cyane kubera hariyo experience ntari mfise yo guhagarara imbere y'abantu narayimenyereye guhagarara imbere y'abantu ata muntu n'umwe afise style rouge ngo bagukote mugabo naramenye tutari duke mu bijanye n'ingene no kwifata imbere y'abantu ivyo nkuriye gukora shwa y'indirimbo cane kubera nibaza ko no mu ma critique baramimbwira cane indirimbo watoye irajanye n'ijwi ryawe canke nijanye n'ijwi ryawe ego nibaza ko okay ukumve vyiza cane numva ko wahigiye vyinshi none ufise indirimbo zingahe uvuga ati izi ndirimbo ndamaze kuzikora zirahari ni zingahe mu ndirimbo baze gukompoza ndirimbo ufise indirimbo nyinshi cyane ariko nta nimwe ndakora ngo ihere muri studio mbwa hari izo mfise muri studio zibiri ndiko ndakora nibaza ko vuba nzozironka muzozibona ndavyizeye vuba nka ryari none tubwiye vuba tubirindiro mu kwezi mu mezi abiri bon byose ivyo bidependa n'amafacteur menshi ushobora kudependa bivanye n'ingene numva ndazishaka izo ndirimbo numva shaka ko ziba zimeze neza donc bizofata akanya kubera kumva hajamwo uburyo hajamwo umwanya hajamwo n'abantu ifoko ndonka ama element akwiriye hamasumba sinda izo element nkeneye ntizirakwira ariko kama miri muri studio numva ari icizere yuko iboneka vuba azo ari audio canke azo ari video pour le moment ikintu kinini mfise no bivuga ko sindabizi neza sindi sûr cyane gose yingene zo bimeze mbwa ndakwemerera cyo nuko kimwe muri ivyo kimwe muri ico kirahari ego ndasavye utiririmbe indirimbo imwe yiwawe wenyene wakoze wumva dukwiye kumviriza bon indirimbo
numva ndabafitiye surprise vraiment numva ntashaka kuririmba indirimbo zanje pour le moment vuko zitagize bikora imwe muri zo zitari muri studio ndetse nyinshi cyane dufite nyinshi kaniyumvira kamvuye gukora muri imwe mugangira refrain gusa nta kibazo turirimbe shaka kumva akazi kawe gusa kubera kubw'impamvu z'akazi bivuga ngo ndabanza kwisigura ko iri mu Congereza ivuga ngo nihe kure noja en gros shatse kuvuga en général ivuga nihe kure noja imana itonsanga nta hamwe donc nta hamwe uhungira presence y'Imana naho woja hehe naho woja musi y'isi ukuboko kwayo ko gusangayo donc ivuga ngo where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? And if I go up to the heavens, you're there. If I make my bed in the depths, you were there. Your hand will guide me. Ubusijingiza nakoze gusa kandi ndaye gata nari ntanguye nyene kumva komsa uzogumana wamviyo kuzoyumviriza wari kumva sara gatirindire ntaye wirindire cyane ça merci beaucoup mbembe nyine vanina umuntu yo murondera umuntu gute bon sinahuye neza umuntu yo kenera kuganira nawe canke kenera kugira icyo gutereye yo kuronka gute bon nibaza yuko bon yogenda ku ma platform yanje ndakoresha Instagram na Facebook ivyo ndabivuze mu ca mutwenga ngaha reka yatubwiye kubera Facebook yo dafise ukuntu nayibagiye gose numva ntanibuka neza na username par contre Instagram urasanga mu DMs yanje ndishura ama DMs yanje kubera si nyinshi vraiment ntizirananira ko wazagegeze kunanira oya Facebook wayihevye Facebook ni hatari vraiment kandi urumva kubera iri synchronize na Instagram yanje biratwengeje ukuntu post yose imposte kuri Facebook urayira mgarumva hari ukuntu usigaye ndi bloqué nafa kwindiramwo indani donc kandi ari gwawe vu que ntayikoresha cyane hama ntibuka sinibuka mu pass rero bon mbwa ivyo ndi mukubikorera ko ego nzoza ko uyu munsi canke ejo nzoba nabikwiye mu bigire ningoga birateye ubwoba ego nuko mugabo cyane ndakoresha Instagram gose nitwa katihabwa wa hasab bon katihabwa kayagatre ko munsi wa kayagatre kandi hasab rero hasab ya hasab niko yanditse nka kurondera ndakora gurando link yanje urashaka gutaginga izina ryanje rya Instagram nta kibazo ubone bagendeye nta kibazo turabikora ego ahamano ndashaka ugire akajambo ubwiye abakunzi bariko baradukurikirana bose n'abakunzi bawe yo bon jewe akajambo nababwira nuko bon sinzi situation umuntu umwe arimwo basi kugira ngo umenye ko no vyadapta kuri umwe wese mugabo en general numva shaka kubabwira ati bon firimwe vyose menye ko Imana irakubona ivyo ndabivuze
biraza kugira angle zibiri donc Imana irakubona kugira ngo umenye wamane conscience mu mutima wawe yuko ukwiriye kwama uri pure hapana sishatse kubareme nta muntu ngira ndemeshe vraiment munsi gusa numva ndi inspiré kubabwira ati byukora byose ubikore utinya Imana byukora byose byaba bito byaba binini ubikore utinya Imana umwe wese ahari ibyo urimo byose umenye ko Imana irakubona ijisho ryayo riri kuri wewe donc ibyo ukora byose ubikora ubona ko Imana iguhagaze hejuru ko muri kumwe ubikore uzi yuko ufise amakonti arendre kubera ico kintu turakunda kucibagira niyo mpamvu tunikomporta uko twikomporta ugasanga umwe yitwaye nabi umwe yagize ikimuga iyo conscience tuyigumanye ça peut birashobora kuturinda en quelque sorte kugumana umutima uri conscient yuko Imana irakubona ugendere muri crainte yayo simvuze ngo ugendere mu bwoba kameme ariko yiyubare ibyo ukora byose kurumva sinabivuze kubera isaha n'isaha ushobora gupfa ibyo turabizi twese byose turabizi naho tubirenga muga kameme ibyo ukora byose ubikore uri conscient yuko Imana irakubona donc wubaha Imana uyitinye mu byo ukora mu byo uvuga no mu byo wiyumvira nibaza bakumvise neza igisabo ico basaba we ku ruhande rwawe okay bon ico basaba beno basaba yuko basaba ko umunsi wabo batawupfusha ubusa quand même yego kubera je ndakunda development iri personnel muga ndakunda na development y'abandi donc umwe wese umusi we nta upfusha ubusa donc yaranje umusi wawe basi niba iki kiganiro udakiraba ufise umwanya umwe wapfishije ubusa cugerageza uyundi mwanya ukoreshe basi ikintu kiza gucontribuer gatoyi kuri vision ufise y'ubuzima bwawe yego numva ico kintu basaba hama kamemba na subscribing kuri nuza yanje meni gusubscribing no ba following kubera je na YouTube channel yanje ndagira bwana byengene biri mu nzira bas bagire ba following banagire comment maybe bambwire ba me conseil ibyo kuye guhindura ibyo kuye kubera vraiment jewe ko wana batebereje kubadanira ibintu byinshi vraiment ndacakira impanuro z'abantu nkaje n'impanuro ndaguha ubunyene watibye kuja ibintu bishasha ubwire ni ngoga bon yo quand même iyo ndiko ndayikorerako ikorere ko rero vuba ndabibona baze kuma yindi mpanuro vraiment impanuro zose ndazakira nziza ndazakira bakuzi mwumvise Vanina n'umuntu akunda impanuro mu muhanure umufolonge kuri page ya Instagram kandi naha mu mwandike muri commentaire aza kudisoma kandi ego ndabishura ego araza kwishura ndagushimiye cyane kuri kano kanya wawe meye ko tuganira murakoze cyane mwakoze kuzafundamutse kandi garutse uzinyakire pardon ngarutse uzinyakire yego karibu cyane karibu muhira breva karibu n'abandi bize bigende neza yego cyane n'abandi ndabakira gira kajya kanyuma ubasezeje mugire umusimita ndabisubiyemo umunsi uri productive yego abakira mijoro mugire ijoro ryiza murane n'imigambi yo gukora ejo yego ndabashimiye cyane kandi mwafashe muri ko badukurikirana ntimwibagire kugira subscribe like share na comment gumana natwe turabakunda cyane